turi kigenekerezo rya munani ndamukiza umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize itariki zitandatu ndamukiza tukibuka imyaka 25 iheze Cyprien Ntaryamira yitavye Imana mu ndege aho yari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ivyatumye hatangura genocide yakorewe abatutsi b'abanyarwanda hari mu 1994 u Rwanda rukaba rwatanguje indwi zibiri zo kwibuka kuri uyu wa karindwi ndamukiza umwaka wa 2019 inzira karengane ziri hafi muri hafi amajana 8 zahitanywe na genocide. Kuba tavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko mu Burundi hariho ibimenyetso vyerekana ko hazoba genocide nk'iyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Murabikurikira muri ano makuru yacu mu bijanye na politike naho imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu Burundi iraburabujwe muri iki gihe turiko turegereza amatora y'ibihumbi 2020 igituma muragikurikirana muri ano makuru yacu. Ndasuye kwa ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ngo hari ububabare bwoba butegwa n'urupfu rwa President Cyprien Ntaryamira ivyo bivugwa n'umukuru w'umugambwe Frodebu Pierre Claver Nahimana avuga ko ukuri kuri urwo rupfu kotuma abarundi biruhutsa kikaba arico gituma asaba amatohoza mpuzamakungu yigenga kuri iyo dosiye yabivuze ku munsi ugira imyaka 25 wo kwibuka urupfu rwa Ntaryamira. Nta n'amatohoza akomeye yaba yakozwe n'amashiramwe mpuzamakungu abifitiye ubushobozi nta yakozwe uvyerekeye President Ntaryamira twararindiriye yuko nk'ibihugu rutura cyangwa amashirahamwe akomeye mu Buraya bifitiye ububasha bogira amatohoza bakatubwira bati uburundi bwahekuwe n'abana twararindiriye turabura ntitwobura kubabara rero kuko murumva ibyace iyo umukuru w'igihugandaguwe ibikurikira turazi ko byose ari bibi cyane cyane n'ubu bimwe tubona ingene abarundi bamererwa nabi bifise ikomuko hariya ntitwobura rero kuguma tubabaye gushika tuzomenye uwahekuye Burundi ico rero nico dusaba. Abanyagihugu bategerezwa gukurikiza ijambo discipline mu bisata byose by'igihugu nko muri leta mu nama nshingamateka nkinguza amateka eka no mu gisirikare no mu gipolisi kugira agateka kazina muntu kubahirizwe hamwe n'ubwigenge nkuko Cyprien Ntaryamira yabisaba. Ibi bishikirizwa na Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi kuri we ngo discipline ngo niyo nkingi y'iterambere tumukurikire. Irya jambo rya discipline ari jambo rigumana akanovera mu buzima bwa misi yose uravye aho tugeze kandi nawe nyene wumvise mu kubisigura ingenda bigarutseko. Discipline ni nkenegwa mu nzego zose z'igihugu ni nkenegwa mu nzego nshingwa ntwaro ni kuvuga leta inama nshingamateka inama amateka ni nkenegwa mu nzego z'igisirikare z'igipolisi ni nkenegwa mu buzima bwa misi yose mu bantu ndacane cyane mu vyerekeye kubaha no kubahiriza agateka kazina muntu. Ugiye kuraba ingene ugateka gahungabana muri kino gihugu ugiye kuraba ingene ico twita ukwishira no kwizana kw'abantu abantu batabyuba kumwe batabitegera kimwe batabisonera kimwe harabibaza ngo ararekuriwe kubihonyura ku bandi. Ugiye kuraba kandi discipline irakenewe iwanyu kumenyesha makuru hari umenyesha makuru usanga umengo ntazi ibiranga umumenyesha makuru w'ukuri. Hariho discipline ikenewe mu migambwe hariho discipline ikenewe mu mashengero hose hamwe usanga umengo abantu bigira ngo udusuguru two muci bibagira yuko ahantu hose hama hari amabwirizwa abantu bagenderako hama amabwirizwa agaza kubaho bagenda ukaraba rero irya jambo rya discipline ni jambo ridataka novera rizokwamaho kuko ahantu hose hama hakeneye discipline mu buzima bw'abanyagihugu mu buzima bw'igihugu nta numwe ashobora kugira ngo discipline narashikiriye utagisubira inyuma haba namba ni kintu umuntu yamizako.
Kuwa ndwi ndamukiza umwaka wa 2019 niho abanyarwanda bibuka ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi mu 1994 ku ncuro ya 2025. Iyo tariki ikaba yatanguje indwi yose iteguwemwo ibikorwa bitandukanye byo kwibuka abahitanywe n'iryo honyabwoko n'ikigandaro c'imisi ijana. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yamenyesheje ko abanyarwanda uno munsi bahinduye ingendo bubaka ubumwe butamenwa. Paul Kagame yaranagabishije uwo wese afise umugambi wo guhungabanya u Rwanda ko batazomuha uwo mwanya wo kubishikako. Those who think we have not seen enough of a mess. Abiyumvira ko tutarabona bikwiye amabihama bakagomba kongera kuyadukorera, baba abo mu gihugu canke hanze y'igihugu, nashaka kuvuga ko tuzokwihurira. Iyo niyo ngendo yo kwivuna umwasi ikiri muri twebwe. Ivyashitse ngaha ntibizosubira gushika kandi. Igihugu cacu ntigishobora kubaho mu bihe bihindagurika umwanya wose. Dutegerezwa gufata ingingo ntavirira ducishije bugufi kandi bivuye ku kitubakiye ku mutima. U Rwanda rutegerezwa kuguma ruja imbere. Bitabaye uko naco tuzoba tumaze. Ivyakozwe biragaragara. Natwe dutegerezwa kuguma tugavye kandi niko bitegerezwa kuba. Igihugu cacu carahinduye ingendo. Ubwoba n'ishavu vyasubiriwe n'ishaka be no kwiha intumbero bituma dutera imbere haba ugwaruka canke abakuze. U Rwanda rufitaniye imigenderanire myiza cane n'ibihugu bigenzi vyago. Dushaka amahoro, twarahinduye ingendo. Ariko nta mukeba n'umwe yokengera ubukomezi bw'igihugu cacu bwavuye ku vyadushikiye. What a formidable force Rwandans have become as a result of our circumstances. Mwatumire biteka bari muri ivyo bikorwa vyo kwibuka harimo umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi Charles Michel yarongeye yarasaba ikigongwe ku ruhara rw'igihugu ciwe mu vyabaye. Kubwiwe ngo ubwicanye bwabaye mu Rwanda bwaretse guhagarara kubera gushaka guke kw'amakungu. Tumukurikire. Je suis touché comme nous toutes et tous par cette émotion qui nous fait frissonner. Ndababaye nkamwe mwese kubera kagahinda gatumye twese twijirirwa kwizina ry'igihugu canje. Ndunamye n'icubahiro cinshi abahitanywe n'ihonyabwoko imbere y'imiryango yabo, tuyiremesha tuyishigikira. Nivyo birakwiye kuvugwa. Irihonyabwoko nibitera sone ku makungu atashoboye gukinga, atashoboye kubuza, atashoboye guhagarika ubwicanyi bw'agahomera bunwe. Mpagaze kandi aho imbere yanyu kwizina ry'igihugu gishaka kwemanga icese uruhara rwacu muri kahise. Ni muri iyo ntumbero uwo nasubiriye mu mabanga Guy Verhofstadt mu mwaka w'2000 yasavye imbabazi ku izina ry'Ububirigi. Nkuko yabivuze, reka nsubiremwo amajambo yakoresheje. Nurukwikirane rwo kwirengagiza, nurukwikirane rw'ubujuju, nurukwikirane rwo kwihenda no gukora amakosa vyatumye rino bararigwa. Ubu nyene mwakijira itara runo rumuri. Ndabifurije bivuye ku mutima ko rino tara runo rumuri ryobabera akaje ko kubonesha inzira kugira hasubire hasasagara umuco mwiza wo gusoneranira, umuco mwiza wo kwiyamiriza ivangura iryo ryo ryose, ugukumira naho gufatiye hose, ugwanko uko rumeze kose canke uko rukorwa uko ariko kose. De toute forme de haine, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la modalité. Nayo kubw'umukuru w'umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Muhammad nawe nyene yashikirije amajambo yo guhoza abacitse ku icumu, yongera abagaragariza ko bashigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Kubwiwe ukwibuka ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi nakaryo keza ko kunegura uruhara rwa Afrika n'isi yose muri rusangi no gusubira gushigikirana nk'abanyafrika kubera ivyabaye mu Rwanda ntihagire kugira ivyabaye muri antunge mu Rwanda ntihagire ahandi bizosubira gushika. Tukivuga ibijanye no kwibuka ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi muri ico gihugu c'u Rwanda, mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo aragaruka ku birori vyuguruye ivyo bikorwa mu gisagara ca Kigali. Ibikorwa bizomara indwi yose.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yatanguje ivyo bikorwa ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Jeannette Kagame babanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi imbere yuko acana urumuri rwo kwibuka ari kumwe n'urongoye umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki n'utwara umugwi w'ubumwe bwa Buraya Jean-Claude Juncker. Inyuma yo kwatsa urwo rumuri ku cibutso c'ihonyabwoko kiri igisozi mu buraruko bw'isagara ca Kigali hakurikiye amajambo yo gushigikira abacitse kw'icumu yashikirijwe n'abashitsi. Ubutumwa bwo kwigaya bw'amakungu kuba atashoboye guhagarika ubwo bwicanyi bwagiriwe abatutsi nibwo bwashikirijwe cyane. Ku muhingamo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abashitsi biwe baciye bagira urugendo rwo kwibuka rwabashikanye kuri stade Amahoro ahabereye igiteramo cyo kwibuka. Ico kibuga c'umupira w'amaguru cyari cyahungiyemwo mu mwaka wa 1994 abantu ibihumbi batinya kwicwa. Hari kwigenekerezo ryandwi na mukizo mu mwaka wa 1994 aho hatangura ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi. Ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'indwi umwaka wa 1994 bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 800 nk'uko vyemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ndagushimiye Bertrand Ngendakuriyo. Mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiriko kiribuka inzirakarengane zahitanywe na genocide, Karori Nditije umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta we abona ko no mu Burundi hari ibimenyetso vyerekana ko ihonyabwoko rishobora kuba hamwe atacokorwa. Ivyo ngo bibonekera na cane mu mvugo zibiba urwanko z'abategetsi batari bake. Karori Nditije: turasebera tukavuga bakavuga ngo ya ntawe nyabwoko riko rategurwa ntarizoba amakungu akirabera hirya ejo bazoza rero barire bikoroza mose nk'ingona muga twasemereye n'ubutuma dusemera yuko hari ibimenyetso ejo cyangwa ejo barashobora kubona cyane ko amasezerano ya Arusha yakinga iryo nyabwoko yasheshwe burundu n'irwizwa shingiro rishasha nk'ivyategeko birateye ubwoba rero n'agahinda ku buryo n'ubu tunadusemerera muga cyane cyo novuga nuko akimana kazi imvura ihise abarundi mu budasa bwabo kuko abatutsi benshi n'abahutu benshi mbere n'abasenedefdd igihonyabwoko ndege bashaka nico gutuma kumburi bararitaraba nico gutuma basaba yuko abo batari muri uwo mugambi mu bugayitse wo guhonya abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD bowanka bakubangiriza kandi murabona yuko nkuru nziza ingorane yakweze ku cya gatatu yagereje kubiha intumbero y'amoko mugabo abarundi benshi barabimwankiye. Dusabe rero dutakambe yuko abarundi budasa bwabo bokwanka ibarantirigwe ntagire ihonyabwoko riba n'ahandi abanyamahanga bo bazoza kurira bazoza kudufasha kubaka amazi yarenze ingombe mugabo twebwe tugiye hamwe twaje umutima amenye twashira imbere ubumwe bw'abarundi ntangeka yuko ihonyabwoko tworikinga. Karori Nditije abona ko atawo kwizera amakungu ngo niyo azoza kubuza ko iryo honyabwoko riba mu Burundi, ahubwo asaba abarundi bose b'umutima kuja hamwe kugira bikingire ico kiza amazi atararenga inkombe. Turasebera tukavuga bakavuga ngo ya ntawe nyabwoko riko rategurwa ntarizoba amakungu akirabera hirya ejo bazoza rero barire bikoroza mose nk'ingona muga twasemereye n'ubutuma dusemera yuko hari ibimenyetso ejo cyangwa ejo barashobora kubona cyane ko amasezerano ya Arusha yakinga iryo nyabwoko yasheshwe burundu n'irwizwa shingiro rishasha nk'ivyategeko birateye ubwoba rero n'agahinda ku buryo n'ubu tunadusemerera muga cyane cyo novuga nuko akimana kazi imvura ihise abarundi mu budasa bwabo kuko abatutsi benshi n'abahutu benshi mbere n'abasenedefdd igihonyabwoko ndege bashaka nico gutuma kumburi bararitaraba nico gutuma basaba yuko abo batari muri uwo mugambi mu bugayitse wo guhonya abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD bowanka bakubangiriza kandi murabona yuko nkuru nziza ingorane yakweze ku cya gatatu yagereje kubiha intumbero y'amoko mugabo abarundi benshi barabimwankiye.
dusabe rero dutakambe yuko abarundi budasa bwabo bukwanka ibara ntirigwe ntagire ihuza bwoko riba n'ahandi abanyamahanga bo bazoza kurira bazoza kudufasha kubaka amazi yarenze ingombe mugabo twebwe tugiye hamwe twari umutima menye twasha imbere ubumwe bw'abarundi ntangeka yuko icyo bwoko twurikinga. Mu bijanye n'ubutungane naho abantu bari mu bakorera ubutegetsi bwa Nkurunziza biteguriye gufasha ubutungane mu kwagiriza abantu bakoze amabi muri zindyane zadutse mu Burundi muri 2015 baguma bongerekana bivugwa n'umushingamanza Bernard Menga ari muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha basaba ko abakoze amabi bokurikiranwa n'iyo sentare. Ivyo rero ngo biratuma umuntu yizera kwimpera n'imperuka iyo sentare izoteba igatunganiriza Barundi bayituye tumukurikire. Des dossiers comme ceux que nous menons, ce sont des dossiers de combattants. Imanza mwene izi ni imanza zisaba kutadebukirwa. Si imanza z'abantu bibaza ko ibintu byoroshe. N'urugamba rusaba guhozako. Ikintu kimwe novuga uno munsi kandi cankoze ko cane. Muri aya mezi aheze ni igitigiri kiguma ciyongera c'abantu baza gusura berekana ivyemezo basanzwe bari mu bakozi bo mu butegetsi bwa Nkurunziza. Dufise amasura menshi yaje atubwira ko yiteguriye gufasha ubutungane kandi ari mu bantu bakorera ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ico twizera nuko bajejwe amatohoza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha bazokora uko tuvyiteze badufashe mu gushigikira urugamba rwacu rwo kurondera ukuri. Ikindi naco ni ibimenyetso. Ibimenyetso byose bikenewe bizokwegeranywa mu matohoza. Inyota yo kubikoresha ntizokwigera ihera. Bitegerezwa kuzokoreshwa haba muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke mbere n'ahandi. Ico mwomenya nuko tutazokwigira duhagarika gukurikirana abakoze amarorerwa muri izi njyane zadutse mu 2015. Twaravyiyemeje kandi tuzobishitsa. Mvuka mu gihugu c'abantu bo mu bwoko bw'abardoni. Abardoni n'abantu b'umutwe ugumye badaheba ico bishizemo. Baba ahantu mu mashamba. Ntitwigera ducika intege. Nico kintu ngenderwako cacu. Niko narezwe. Uwibaza ko azoduca intege aranyihendako. Araronderera ahandi atari kwa Bernard Menge. Nous allons lâcher, se sont trompés d'adresse, pas avec Bernard Menguin. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho indwara y'igituntu iriko igeragezwa guhuranduranwa n'imizi mu gihugu c'u Burundi eka no mu karere kose nkuko biri mu cegeranyo co mu myaka 2 iheze gisorgwa n'ishirahamwe mpuzamakungu kw'isi kijejwe amagara y'abantu OMS. Ibi bikaba bishikirizwa na muganga Denise Nkezimana yaserukiye OMS mu Burundi mu birori vyo kwibuka indwi yahariwe kurwanya igituntu kw'isi. Tumukurikire. À l'occasion de cette journée de célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wo kurwanya igituntu ku isi, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu risaba igihugu cy'u Burundi, imiryango yanduye, amashirahamwe yigenga, abaganga bo mavuriro mato mato hamwe n'abasanzwe bafasha mu nzego zose, turabasavye gushiramo inguvu kugira ntidusiga umuntu n'umwe inyuma. Ikivugo cy'uyu mwaka harageze ko tuva hasi, harageze ko ingwara y'igituntu itazosubira kuvugwa muri iki gihugu. Biraduha kanya ko kwiyumvira ku ntambwe tumaze gushika ko muri iyi myaka 2 iheze, ariko twiyumvira ibitegerezo gukogwa kugira haranduranwe n'imizi ingwara y'igituntu muri aka karere. Nyakubahwa umunyamabanga na yegayezwa akaba n'umuserukizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hamwe namwe mwese banyecubahiro, icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu kuvyerekeye ingwara y'igituntu ku isi mu 2018 kirerekana neza ko urugero rw'abantu bicwa n'ingwara y'igituntu cyagabanutse cyane ku isi no mu turere twose na cyane cyane mu gihugu, ariko haracari inzira ndende kugira dushike ku iterambere rirama. Inama nkuru mpuzamakungu ya ONU ku bijanye n'ingwara y'igituntu mu kwezi kw'icenda mu 2018 yaremeye imigwi yose ya leta, amashirahamwe yigenga, abafatanyabikogwa guhaguruka kugira bagwanye ikiza c'ingwara y'igituntu kibangamiye isi. Kuri ivyo kugira ivyo byose bigegwe ko turasavye leta kongera inguvu mu bijanye n'uburyo mu kwivuza no mu kwirinda iyo ngwara y'igituntu. Leur niveau d'investissement actuel dans les soins et la prévention de la tuberculose. Tugaruke mu bijanye na politike mu kurangiza ano makuru yacu. Baraburagizwa mu mihingo nka yose y'igihugu, abatavuga rumwe na leta ntibarekuriwe guhura barenga babiri. Abanywanyi b'umugambwe CNL nibo babangamiwe cyane muri iki gihe cegereye amatora yo mu 2020. Abo baraburirwa irengero, abandi bagahohoterwa. Methode Ndikumasabo
ni umusesanguzi mu bya politike agira ati ibiriko birakogwa n'imikenyuro iriko ikogwa n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo wigizeyo abakeba ati umugambwe CNL wewe uragoye kuronka agahengwe yabivuze mu kiganiro ku isoko gishikirizwa n'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na Renaissance. Igitandukanya uwo mugambwe CNL ugaba urihabwa n'iyindi migambwe nuko urongowe na Gwasa Agathon uwo nawe akaba azwi cyane ku rubuga rwa politike y'u Burundi. Murazi neza ko azwi cyane kuba yararongoye wa muhari FNL. Rero uwo mugambwe mushasha urongowe na Gwasa urashobora kuronka amaji menshi cyane cyane mu bahutu, ivyo bikaba atankeka bitera ubwoba CNDD-FDD kwijanye n'amatora yimirije. Mbere uwo mugambwe wiyunze n'iyindi itavuga rumwe na CNDD-FDD no gutsinda ayo matora bo yatsinda. Ku bwanje rero uruhigi rugirirwa abanywanyi b'uwo mugambwe mushasha rufise intumbero yo kubuza ko ushinga imizi mu banyagihugu, CNDD-FDD igume yiganziye urwo rubuga rwa politike y'u Burundi, iboneshe inzira yo kuzotsinda ayo matora yimirije. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza ubu ni kijanye no kumenya ingene ibihe vyimirije bizoba bimeze. Ndakunda kuvuga nti urukino rwa politike ni mikenyuro. Muri uno mwanya CNDD-FDD niyo yiganje mu nzego zose, ni naco gituma igira ivyo yishakiye atawamira. Bishoboka kuguma uko gushika itsinda ayo matora. Muri uno mwanya simbona ico hagarika iyo ngendo, kuko n'akamo k'amakungu ntiyumviriza. Imigambwe nayo murabona ko yasambutse. Uwo rero mushasha wo kwa Gwasa naho kwinanata kubera utaba ufise inguvu nawo mu gisoda canke mu gipolisi bica biwugora.